bike cyane encore mu byo muri EAC bishobora kwasima iyi mechanisme yo kwiga le passé bakayiharira nukuri Godefroid ministre aho onezegwa deja ni hake muri ibi bihugu basima iyi mechanisme commission vérité réconciliation cyangwa kundi yo kwitwa bake cyane je nayigeze guhura na twari kumwe na president yicariye mpura n'umu ambassadeur wa Pays-Bas niwe mbwiye ati igihugu cyanyu ni très avance kubona deja mushobora guhara ivyo bintu ati kuko ati nk'iwacu twarabigize ati mais la France vyaranse kwibitangura ati mu Faransa bakubwira ngo tu es français tout court ntibagomba kuja muri polemique ati mugabo bikasha ama discrimination n'induru zabaye ati la France izobigumamwo ati abantu barankana kubera ntibigeze bagomba kuvugana ukuri yarashaka tubwira un pays proche ou lointain nayo nyene avuga ati je suis tout court nkuko avuga ati je suis burundais tout court histoire reka tuyibagire ntushobora kuvyibagira jewe nage mubirgira fois passé ahantu handitse kuri ya musée de ugishika mizikomeye cyane mu Birigi irimo toutes les histoires comprises y'u Burundi hanze yuko tout passe sauf le passé tout passe sauf le passé handitse abadagi bapfuye amafoto hanyuma ni zone de tourisme kuko baraza kwirokeye imbere y'amafoto donc le pays wacu peut déjà se féliciter ko hariho iyi mécanisme icya kabiri je ndi muri umugwi ivyo komiseri yababwiye kiretse ko ari umuvugizi w'umugwi nta muntu avuga ivyiwe ni ibintu twakoreye hamwe nta kuvuga ngo uyu yambabaje uyu ntiyambabaje nous assumons tous ni ibintu dukorera hamwe kandi kenshi turahari akurusha nkuko turiko turahari même entre commissaires muri ico noba menyesha hariho confusion abantu bakunda kugira confusion bamwe bagira de bonne foi abandi de mauvaise foi amatohoza ya justice traditionnelle sur les crimes de masse aha tuvuga tuti 72 uwakubwira yuko atarubanza na rumwe rwigeze ruhaba iyo justice pendant 50 ans ku bantu bapfuye 72 aucun procès honyene woca uvuga iti iyo leta y'ico gihe naho yawe itwagwa na data yarakoze ikosa ntabantu bopfa bangana uko bapfuye sans procès nimwe les seuls procès zabaye zari za conseil de guerre zabaye abantu barapfuye pour régulariser ugasanga baciye imanza 2000 ku munsi umwe jewe nabaye mu avoka pendant 15 sinigeze mbona capacité y'abacamanza bocira imanza 2000 abantu umunsi umwe donc baracoti x consort bagaca completa consort yari uwo bahura wese bakwishaho buri consort izo manza baziciye nibo twatumye ko no discute pas leur place nibo babitwemereye baracariho bari muri yo conseil de guerre ariko bakazatsa bariho abantu kandi bo ntibabihakana donc il faut pas nier à leur place abo bita auteur président nibo bambere tuvugana twebwe tuvugana bavyemera kandi CVR yarakonduije processus de manière atanumwe arayihunga c'est rare nta numwe arayihunga nabo tuvuga les auteurs président nta numwe arahunga CVR dukonduiza mécanisme dans la sagesse kugira ntibitume habizo ngorane mwe mwiyumvira ko zoba par ailleurs ubajije ngo
kwereka ata carbone 14 mwakoresheje nukuri nakubwiye twarigeze guhara n'umuprocureur umwe la justice l'enquête sur les crimes de masse ntuyirezonemo nk'enquête d'un procureur hapfuye umuntu umwe agiye kwidantifya agatora uwamwishe agacaronda carbone 14 canke iki canke ADN bagomba uwavyaye uwundi. Donc nta crime nimwe kwisi za Allemagne les crimes de masse zose zabaye sauf mauvaise foi y'abantu higeze hakoreshwa carbone 14 nta na hamwe une justice traditionnelle turagira enquête globalement les preuves en matière pénale si cyo kimwe na les preuves en matière civile. En matière civile somme yose irenza 2000 tu dois prouver. En matière pénale tous les moyens sont bons. None ikinogo uceretswe n'uwacimvye mwanye mubibona wewe woza akakwereka ko ari we yisha abantu muri droit pénal la veuve c'est la reine des preuves code froyo carira gute à la place y'uwisha abo bantu ari we yivye ico kinogo. Hari ibintu twohurizako mukatugira confiance. Nous ne sommes pas des idiots. Tout collège technique d'enquête dans l'intérêt de la découverte de la vérité, mais ni toute justice classique, il y a couronné mon yapfuye kuruvubu baratugira ko ari binogo bakatoya ati none murabona nitongo giza pendant 50 ans barahahaye abene gihugu barabaha ngo habisoko bose balance tout le monde le savait tout le monde igihe twatangura haje ababikira bashika 30 baje kuverifia bavuga ati none patiri kana yaguye kayaguye umubikira nakayaguye amashapure yose none amashapure ko yaboneka nyakuwa Jacques yigeze kuvuga kandi ndazi ko yavuze de bonne foi. Bon, burya les porte-monnaie ziga encuire amenyo y'inzahabu ibira tout ibintu byose même après santa ari kintu kitabora hari kintu igufa ntiribora plastique ntibora twe twaratora ibintu tubona ne isasi amasasi y'igisoda ntabora bekiye ntizibora hari kamwe twatora ufatanije na les victimes ukabona uti iki nico toujours dans la logique ko une enquête ari tous les moyens sovuga ngo uwunindi même au Rwanda bavuga ya genocide nta na rimwe bigaza ngo uwunindi uravuga uti de toute façon hadi halo force commune ukayidantifya nta kinogo na kimwe twigeze twebwe dufurura tutari kumwe n'abajournaliste ils sont témoins tutari kumwe n'abantu baserukira communauté internationale ils sont témoins. Donc je nkavuga nti n'ubihakana nta problème muga ntaje muri logique du négationnisme naje muri logique ya doute omwe hanyuma yegere CVR haruguruye tumusigura uko dukora ivyo bintu nta intere nimwe dufise kubesha abantu. Voilà nico gituma bashaka turi ngaha pour kugira dusabe ntuze ko mu complete nariko ndavuga rero ikintu kindi umuntu agomba ku explica ati 72 gira agacavuga 93 ce sont des événements ataho zihuriye kiratse ko abantu bapfuye amaso zititiranwa. Donc 72 uri impatient ngo mbeko mutavayo uwo muha gutohoza ku bintu vyabaye mu province yose y'igihugu abantu bapfuye bose les victimes bose bakwirukira bose c'est pas si équilibrisme ngo no ngo mudakoze 72
na 93 zirimo mu byo tuzokora. Voilà, ibintu nagomba kuvuga ni ivyo ahakuru ngomba gutwankiriza cyane nuze ministre Godefroid franchement n'umugenzi tubana no mu ntara imwe je munsi umwe tuzoganira na Godefroid turi babiri kandi ndazi ko tuzoganira neza mvuga Hakizimana tuzoganira neza murakoze cyane.